Ndabagumbiriye inshuti bakundwa dusubire kuganira mwa kino kiganiro irembo rifunganye. Uyu munsi tugiye kwiga iyindi nzira igira gatanu ituganisha mu irembo rifunganye. Tutaratangura iki kiganiro reka tubanze dusenge, twiragize Imana, tubwire Imana igikorwa kigiye gukoreka muno mwanya. Imana ibahe umugisha. Datanye n'icubahiro, turagushimiye uyu n'umunsi udasanzwe twongeye kuganira n'inshuti n'abagenzi abari mu gihugu cacu ndetse n'abari mu bindi bihugu mwa kino kiganiro irembo rifunganye. Mana mushobora byose bana natwe utahuza umuntu wari we wese mwa kino kiganiro kandi arushirize gukomezwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero tugiye kuganira inzira igira gatanu ituganisha mu irembo rifunganye. Reka tuzingurure Bibiliya zacu dusome amajambo y'Imana. Turaraba mu gitabo cya Zaburi gice cyaho kijana na 19 n'umurongo waho wa 133. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo gumiriza intambuko zanje mu ijambo ryawe, ntihagire ikigabitanyo na kimwe kinganza. Amen. Aya n'amajambo Dawidi yakoresheje ariko arasenga abwira Imana ngo Mana gumiriza intambuko zanje mu ijambo ryawe. Ndakubwira ngo intambuko igira gatanu ikuganisha mu irembo rifunganye ni kuguma mu ijambo, kuba mu ijambo ry'Imana. Kuba mu ijambo ni intambuko idasanzwe ituma umuntu imuganisha mu irembo rifunganye. Dawidi avuga aya magambo abwira Imana ngo gumiriza intambuko zanje mu ijambo ryawe, kugira ngo sinje mu bigabitanyo, sinkore icaha. Iyo twazigamye ijambo ry'Imana mu buzima bwacu, ijambo riradushoboza kugwana, kunesha, kugwanya icaha, kunesha ibigeragezo. Iyo turi mu ijambo ry'Imana, hari ijambo Dawidi yavuze kandi aravuga ngo yavuze amajambo akomeye cyane agenda arafasha umuntu wese ashobora kuyumviriza mwono mwanya turiko turaganira amagambo y'Imana. Yavuze ngo uzuzigamire umutima wanje mu ijambo ryawe. Rero iyo turi mu ijambo ry'Imana tubabanesha. Ijambo niryo ryaremye isi. Bibiliya irambwira ngo ijambo niryo ryaremye isi. Iyo turi mu ijambo ry'Imana tubabatsinda ntidutsindwa, kubera ikitugwanira kiba muri twebwe. Ndeka nakubwire agakiza kawe nikubakiye ku bindi bintu, ariko agakiza kubakiye mu ijambo. Uyu munsi hari ikintu tudakora kubera ijambo riba muri twebwe, ijambo twakiriye rikatubuza kubikora. Ibintu tudakora, icyaha, nyimba tudakora icyaha nibisobanura ngo turarinzwe n'igipolisi cyangwa turarinzwe n'abandi bantu cyangwa se ngo abakozi b'Imana ngo baratubona. Oya, ariko amagambo twabise muri twebwe. Ijambo iyo turyakiriye turayiyuzuzamwo, kuko ijambo ry'Imana n'ubushobozi. Bibiliya ivuga ngo niryo ryaremye isi. N'Imana mu kurema yakoresheje ijambo, kandi iyo twabitse ijambo niryo twaturisha. Bibiliya iravuga ngo mwahawe ububasha bwo gushingura karimbi icishizwe hejuru cyose kigishiriwe kugwanya Imana. Bisobanura mu yandi majambo, niyo turiko turasengera umuntu agwaye, nta binini tumuha, nta rushinge tumutera, ariko dukoresha ijambo gusa. Iyo twatuye amajambo agira ubushobozi. Uyu munsi rero bika ijambo ry'Imana, kunda gusoma ijambo ry'Imana, kunda gusenga. Ubushize twavuze ngo gusenga, ariko uyu munsi ongera ko gusoma ijambo ry'Imana. Fata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, iyuzuze mu ijambo ry'Imana. Anakira amajambo y'Imana abakozi b'Imana batandukanye, kuko ijambo ry'Imana rizogushoboza kugenda uranesha. Ntuzigere utsindwa igihe uba mu ijambo ry'Imana. Agakiza kawe nikubakire no mu ijambo ryawe. Nyimba uri kuragana mu irembo rifunganye, iyuzuze mu ijambo ry'Imana. Kunda gusoma ijambo ry'Imana, rizogucira inzira. Ijambo ry'Imana rizokuneshereza. Ijambo ry'Imana rizokubera ubukiriro, kandi ijambo ry'Imana nugiyuzuzamwo ukaba muri ryo rizokuganisha mu bwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ikugire neza. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, nariko ndakubwira ngo ana mu irembo rifunganye, kunda kuba mu ijambo. Ijambo ry'Imana rizokubera urumuri, rizokumurikira mu rugendo rwawe. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze wowe wakiriye aya majambo y'Imana. Reka dusenge Imana. Data mushobora byose, ndasengeye umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Nyemerera nyakubahwa mwizigirwa
amagambo yawe mu izina rya Yesu Kristo abe muri yo. Mukundishire gusoma, mukundishe gukunda ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe rizoshobora kumuganisha mu irembo rifunganye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire mwe muriko murakurikirana kino kiganiro. Yesu arushirize kubagura mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.